inshuti bagenzi kubaramutsa ni Muhayimana Ange Michel ashaka dusangira ijambo ry'Imana riri mu Filipi ca 4 murongo wa 4 gushika umurongo w'indwi. Philippiens chapitre 4 verset 4 au 7e verset. Ni ijambo rivuga ngo ntimukiganyire mu kintu na kimwe. Dusome gatonya avuga ngo bire kinyarwanda niko ndakoresha avuga ngo muje mwishimira mu mwami wacu imisi yose. Yewe nongeye kubivuga ntimwishime. Ndakunda ngene kinyarwanda kivuga hari akantu bongeyemo yewe umuntu ariko arabwira ari hafi yabo ngo yewe nongeye kubivuga ntimwishime. Mu kwishima abarundi twumva ngo kwishima no bwishima muravuga nshatse kuvuga ariko abanyarwanda bavuga ni kunezerwa. Bivuga ngo munezerwe mu mwami wacu ngo igihe cyose. Yavuze igihe cyose no kuvuga igihe cyose ibihe bigoye ibihe byiza munezerwe mu mwami wacu. Nongeye kubivuga ndabisubiyemo kandi munezerwe. Umurongo wa 5 ineza yanyu imenywe n'abantu bose mwami wacu ari hafi cyangwa ari bugufi. Ubugwaneza bwanyu bonte yanyu imenywe n'abantu bose. Gentillesse yawe imenywe n'abantu bose kubera Yesu ari hafi. Rero biraryoshe ko abantu bakumenya nk'umuntu umugwaneza, ntakumenya nk'umuntu avuga nabi, ntakumenya nk'umuntu w'inzigo, nk'umuntu w'amacakubiri munatukana, umuntu w'ugwanko kandi ukijijwe. Andiko mbwira abakizwa mu butarakizwa wewe ntushaka kumitaka ukubugwaneza cyane kuko ubuzima bwa Kristo buza n'ubugwaneza muri bo ntibabura abamwe. Naho tuzi ko ari abantu batarakizwa bafise imico myiza bameze neza mu Kristo tubita ngo inka n'imirima barabaho babagwaneza kandi badakijijwe kuko Imana ni Imana itanga ingabire ku bantu bose itayenze gucagura ku buto nko birayigisha. Akaka tubwira ngo ubugwaneza bwacu turi muri Kristo bumenywe n'abantu bose. Ico nico nipfuza kandi nawe ndakwipfuriza ko abantu bakuzi batakumenya nk'umuntu mubi w'umugome cyangwa w'umugizi wa nabi, akamenya nk'umuntu akundana, umuntu w'umwihanganyi, umuntu ameze neza yamanezerewe. Kunezerwa bitandukanye no gutwenga entreta. Kunezerwa ni ikintu sohora kivuye indani mu mutima, aho sohora amajambo meza y'ugutenega abantu y'ivyizigiro kutiyebura. Je tuma tubwira ngo munezerwe imisi yose ndabisubiyemo. Kandi ngutara ko Paul yavuga aya majambo ari mu gasho yarafunzwe. Ntako yavugira muri chateau ahantu yakonye mu champagne canke akarafungura ibintu biryoshe. Yaraboshwe n'iminyororo afunzwe ahantu hari imbeho hari ivera. Ariko kuri yataye ku munezero w'uhora izo nkomezi zacu aravuga ati munezerwe. Yandikiye abantu bidegemvye bari hanze bari mu gasho ndani. Ako yataye ku buzima bw'umuntu butari butubakiye ku circonstance mu kikuje kubihe biko birakubako kubihe bigoye urikora bamwe. Ariko avuga ati munezerwe igihe cyose. Ubugwaneza bwawe ntibumenywe n'abantu bose kuko ari abantu iyo bari mu bigoye byanafete n'ingene biyumvira n'ingene bavuga n'ingene babana n'abantu ugasanga umayimyoza umatukana umayidoga nta muntu ashaka kumuvugisha muri iyo periode. Ugasanga n'umuntu umujinya gusa kwera ibihe bigoye kwaracamwe ntakinezererwa n'abandi bagize success wacu agirishari bateye imbere ukababara ugaca widoga biyambarira neza ugashavura ngo barishima n'utundi nk'utwo tuntu twinshi ukamukuri idoga gusa ubona ibintu negative magusa. Ariko Paul akavuga ngo munezerwe kandi ari mu gasho. Nje bituma iyo somira ijambo ndavuga ni Paul yarageze ku buryo bwo kwiyumvira burengeye umwana w'umuntu. Ntiyaraciyumvira mu bintu bibonekeshwa amaso ngo tugo tuvyiyumvira. We yabonesha amaso imwemu yarageze ku rugezo rundi rwo kwiyumvirirwa Yesu yakoze no gutahura yuko ubuzima bwiwe utubakiye ko yafunguye cyangwa atafunguye, ko yamba cyangwa atayambaye, ko afise amara y'inzu cyangwa atayafise, ko afise ingorane zimuremereye ngo acaguma yiyumvira ibintu nabi n'abantu babona nabi ahubwo yifuza n'ingene yofasha n'abandi. Umurongo wa 6 avuga ngo ntimukagire ico mwiganyira ahubwo ibyo mushaka byose mubimenyesha Imana mu gusenga mu kwinginga butije no gukenguruka. Urumva ntimukagire ico mwiganyira. Ikintu rero kiragoye cyane kuko twese byadushikira tukiganyira ukiyumvira nzokura he iki niki kumbure ukurasengera akazi ntakurabona waraje amashuri nta kazi ufise hanyuma ugatanga kwiyumvira ngana uzobaho kumbura ahantu udashaka kuba canke ukeneye uwo mubakana kumbe nta urabona ni ibintu bishika abantu ugasanga mu myaka y'iyo period umuntu ariyumvira cane ugasanga umuzabo wo kwiganyira kwiyabura bizocahe togoshe n'ingufu zacu amayeri yacu ubwenge bwacu. Ariko ibyo byose ntaco biza gufasha umutima w'umuntu ko biza kwiba umunezero. Shitana gacha bikoresha kwagiriza kweka n'ingenge ziwawe ngo heraba ngo nabiriya nico gituma ngo udashaka kuvyimana ishaka gushikako kwanza ngo n'Imana yaragutaye yaraguhevye urasenga nikumva ugasanga uko wiyumvira mu buryo bwa bucyonye bwo kwiganyira bw'amaganya ukuzura umutima ukibaza n'uzojya muri kazoza gushika abantu bamwe bamwe duplanifya mu myaka 10 tuzobaho
kandi ibiri tubwira ngo umuntu abeho ku munsi ku munsi. Simvuze ngo twiyumvira ngo tuzobaho, turavyumvira mwana twiyumvira muri position yo kuganya ya anxiety, aho wiyumvira ngo nzobaho gute. Umuntu akiyumvira ngana bizogenda mu guplanifya nakamanigansa n'ibintu. Wasanga dufise ubwoba bwinshi bw'ubuzima bwa kazoza. Ariko umuntu yamaze gushika muri Kristo agahagarara, abaha mu buzima bwo gutekana, abazima bwo karuhuko. Kuko papa ni Imana yawe, Imana niyo papa wawe, irakwitwararitse, ntuzoyisonzana, ntuzoyikenana, kandi bitubona aho nigeze n'umugororotsi cyangwa uvyara rwe rugenda birasabiriza. Rero ibintu babwira ko si ibintu numva amakuru cyangwa nasomye, ni ibintu mbayemo kuko ndazi ngene Imana igira provision ku buzima bw'iwanje ku munsi ku munsi. Ntaco nkenge, ntaco mbuze, ndafise ibinkwiye. Kugira ibinkwiye n'ibisubira ngo mfise amashato n'imiduga, ndazi ko ndaronka ico mfungura nk'ico nambara, ntaco na kimwe nipfuza mbura kuko mfise Kristo. Singiho muza ngo kwiyumvira ngo kazuza kanje ngo nta assurance gafise, kuko ndazi ko assurance yanje ari Kristo Yesu. Mfise papa agabisi n'ijuru, yagaburira ibikona n'inyoni, none nzobico mfungura gute? Birashobora gushika, ariko kenshi birashaka ubwoba. Wasanga ubwoba bwaguteye kwigwanira, kwironderera inzira. Iyo anxiety rero guca kwiganyira amaganya akaremera umutima wawe. Atubwiye umuti ngo umuntu musenge, fata umwanya usengera ivyo bibazo ukurabamwe, hanyuma winginge intercede canke ugiye supplication, ubwira Imana kapana muri position yo kuganya no kurira, uyibwire nk'umwana kuko Imana umuvyeyi wawe. Meje tubona Imana tukanayitinya no kwibwira ibintu bimwe bimwe ngo birateye isoni. Imana ibitari isoni kwibwira ibintu bikugora, ibintu bikuraje ishinga, ibintu bikuremereye, ibintu wipfuza kubamwo. Ni Imana ishaka kunezerwa, ishaka kubaho ubuzima bwiza. Ubuzima bwiza atabwoba burimo, atakwiganyira kurimo. Rero gusenga ngo yifitanye no gukenguruka avec des actions de grâce mu gifaransa. Meje turasenga tukisonzesha bamwe tukabwira n'idini, hanyuma tukazorira tukaganya, tukatubwira Mana warampevye, Mana warantaye, Mana wagiye. Ariko pora buze ikintu ngo avec des actions de grâce. Usenge winginge sawa, ariko vatumanya gushima. Umutima ndagushima n'ivyo ntabona ko ndabifise. Ndagushima simbona akazi ndagafise. Simbona ibintu bimwe bisa n'ivyugaritse, ndagushima ko ndabifise. Sindayibona ndazi ngurankunda, uranyitwararitse. Hari ama blockage imbere yanje menshi ntabona. Ndagushima ko ugurinza atawushobora kuyugara. Ndagushima ko ingwara ishaka kungira umuja wayinkijije muri Kristo bihe bidashira. Ngora amazi kungiza mishaga yawe narakiza ingwara. Ndagushima yuko batazona hanze mu nzu kuko ndagufise, uranyitwararitse. Ndagushima ko nzotegwa n'isoni. Ndagushima ko nazopfa ndi ngumba. Ndagushima yuko nkunda. Ndashima ko umugabo wanje n'umugore wanje mutabanye neza kumbure, umukunda kandi ushaka tubana amahoro. Ndagushimye mwana. Urabona ama action de grâce, action de gushima, louange, worship, adoration, gushitazira Imana bihindura ngana wiyumvira, bihindura ngana ubona ubuzima. Rero ibintu ko ndakubwira kuko hari ibintu bimwe ntagifatira umwanya ndiko ndaririra Imana. Simvuze ngo gusenga ni bibi, hari abantu basenga baganya, ugasanga amasengesho yo kwisiga iminyota nk'ama misezerano rya kera. Bamwe bageze n'ahantu baja ngo mu butayu, muri desert, mu misozi, mu nzuzi, ngo bereke Imana yuko bibabaje, ngo kugira ngo Imana ngo bishure, bakazorinda ko Imana ibishure bakabura. Ariko bitubwira ngo Imana ikunda ibahera mu itiro, ibahera mu karuhuko. Simvuze ngo bica muri passivité ngo mu kwicara ngo bajyame gutyoya, barasenga bakinginga mukabakibera mu mashimo. Consequence yari komeye cyane, ingaruka yabyo iri ku murongo w'indwi. Umaze ko mu mashimwe umviza ikintu gicaye kubako. Umurongo w'indwi uvuga ngo nuko amahoro y'Imana arenge ko yamenywa n'umuntu wese, azoshibamira imitima yanyu n'ubwenge bwanyu muri Kristo Yesu. Ubise shalom, peace of God, na paix de Dieu, amahoro y'Imana. Amahoro si ikintu gisanzwe, amahoro ni Imana ubwayo. Mu isezerano rya kera Imana ni shalom, Jehova shalom. Mu majambo yumvikana, Imana yonyene ko rabaye mu mashimwe, kwitazira, kwishira hejuru, izoza iremesha umutima wawe n'ubwenge bwawe, ibyumviro byawe muri Kristo. Majambo zo kubwira ko nagushize muri Kristo, ntukwiye gutinya. Abaroma 8:32 havuga ngo itatwimye umwana wayo, izobora gute kuduha ibintu byose dukeneye muri we. Mwana majambo dukeneye byose biri muri Kristo, kuko ngo muri we twahawe ibiduha kubaho ubuzima, muri no buzima ngo no kuyigororokera kuyubaha. Urumva nta kintu kimwe muri Kristo tutahawe. Tugiye kumenya ko ibintu byose turondera mu buzima birahari. Nta na kimwe ndiko ndarondera no munsi ko byose birahari muri Kristo. Usimane gendera bima ku munsi bivuye na saison y'ubuzima bwanje, nico Imana ibona nkeneye mu mwanya wayo, muri volonté yayo, mu gihe cayo, mu isaha yayo. Rero bene data, ndangije mvuga ngo iki, nimukiganyira mu kintu na kimwe, nimukiganyira mu kintu na kimwe,
ariko mu gusenga kwinginga bifatanye no gukenguruka mushikanira Imana ivyo mukeneye amahoro yayo ategeka mwa muntu wese azoshira imitima yanyu n'ubwenge bwanyu muri Kristo Yesu. Umurongo w'8 acavuga ku byerekeye ibyo dukwiye kwiyumvirako, aja kwiyumvira ku bintu byiza bigororotse bitunganye, ntiyumvire kuja kwigwanira, ntiyumvire kuja kwiba, ntiyumvire kuja ku mupfumu kumbure kugira ngo umwana cyangwa umugabo, ntiyumvire ko ikintu na kimwe cyangwa umugore vayinjuma nako arasengera cyangwa arondera, ntiyumvire kuja gutanga amahera ku pastor kugira ngo ugure umugisha. Imana igura umugisha iciye ku muntu, ntitanga umugisha w'amahera. Imana itanga umugisha muri Kristo Yesu. Byose yamaze kuduhezagira umugisha yose muri Kristo. Mwarahezagiwe, mugendere muhezagire, mushime Imana, ntiwiganyire kuko papa wawe mwijuru aragukunda, arakwitwararitse. Murakoze. Bye.